Ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri Mpwemu Yera. Haleluya. Tumaze iminsi tuvugana ku bijanye na Mpwemu Yera, yakurimwo akakuzako kwaguhishurira ivyihishije. Twasomye mu Itanguriro igice ca 41 umurongo wa 38, aho Farawo yivugiye wenyine ati tokura hehe umuntu ameze nk'uyu, ari mu Mpwemu y'Imana. Maze acahitamwo, amaze kumenya yuko atawundi ameze nkawe. Ku murongo wa 40 aravuga ngo nguhaye kugabura urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire icyo uvuga. Haleluya. Bivuga ngo Mpwemu y'Imana niyakuzako ari muri wewe, azohishura ibintu, agukoresha ibintu bituma abantu bakwizera. Bizotuma Imana igukiza no mu marushwa yawe yose, ikoresheje abantu, iguha ubutoni n'ubwenge kubaganza, kuko bamenye yuko utari usanzwe. Izoguhindura kuba uzezwa ibintu vyabo n'ibintu vyiwe uhoraho, amabanga yiwe, maze uganze, utegeke, bikunde kandi vyemegwe n'abantu bose. Ndabikwifuriza rero mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.